Hey guys, bakunzi ba Burundi Kingdom TV, ndabahaye ikaze muri Burundi Talent Show, mukaba muri kumwe na Queen Darlene Dada. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire wacu, vraiment araberewe ntacabaye. Guhera ku mutwe gushika ku maguru, mbona ari bon sana. Turabahaye ikaze. Kama murakaze cyane. Nagenda baramukije. Kandi thanks. Ndibaza muri bashasha muri mu kiganiro Burundi Talent Show. Yesa ndanashimye cyane ubu butumire. Mubaye n'abambere. Okay. Kandi genda natera umugisha. Bon, murashobora kwidondora ku bakunzi ba Burundi Talent Show ku batabazi. Yesa. Kandi wewe n'umuhungu wanyu Lucky the Sunday no fear man bad color niwe yibereye ngaha muri Burundi Kingdom TV. Ikiganiro ni Burundi Talent Show. Ayo mazina muvuze na iwanyu canke na yakazi? Bon, aya mazina mvuze ngaha Lucky the Sunday no fear man bad color one for lolo angel fighter. Ayo sinama aka yakazi. Turashobora kumenya izina ryanyu bwite? Ndashaka kubabwira rimwe nta ngora. Kubera iki rimwe? Kubera iki? Kubera twikundane. Okay, nta kibazo. Abakunzi banje bose twikundanira nkuko dukundana na Dada. Nitwa Mukunde kuri karangamuntu niko handitse. Mukunde akora iki? Mukunde n'umu artiste. N'umu artiste akeneye kuzobibyaza umusaruro. Bikamuha ivyamwa binini cyane. Bikageza imbere jewe, bikageza imbere famille, bikageza imbere abagenzi, bikageza imbere igihugu, bibaye ngombwa na Afrika. Okay. Lucky mukora umwuga umwe wenyene canke murafise ikindi kintu apart mukora? Mu bisanzwe uri kora create company, uraraba kugira company yawe hariho umwanya wa investissement. Kugira ntuzohave ushikira inyungu usigaranya amagufa ucira utundi tuntu uyungunganyamwo ku ruhande kugira nturara ubusa. Ego pour le moment rero ndiyungunganya kugira sindara ubusa hanyuma je mu artiste. Okay. Lakini mu artiste ahejeje kubibabwira. Watanguye kumenya yuko ufite talent yo kuririmba ryari? Bon, je kumenya ko mfite talent yo kuririmba. Sinovuga ngo natanga kubimenya ngo ejo canke hirya ejo. Je natangiye kuja kuri stage bwa mbere ndakana gatoya muri 2011. Niho nagiye kuri stage rya mbere. Hanyuma naratamba ico gihe birakura 2014 abo twatambana batangura kumbwira ngo kuririmba ni vyiza. Ntangura kuvyumva nk'imigani 2019 ndabona studio ndagirwa amahirwe yo kubona studio. Umva ico gihe cyose kuva 2014 gushika 2019 Zaye bwaro nk'amahirwe yo kubona studio. Sinomba nararirimbye kuva kera manara kozi. Ego. Lucky ofise indirimbo zingahe kuva utangura kuririmba? Bon, jewe kuva ntangura kuririmba ufise indirimbo nyinshi ariko iyo maze gusohora ni imwe. Ego. Yitwa Ipapayi. Okay, niyo yonyene. Ego, iyo niyo imaze gusohoka. Nakubwiye ko nabonye studio 2019 ndatangara ndavuga ati kumbe studio no kimeze hama 2020 ndinjira muri studio ndarecordinga ndibuka hari muri Buja Hit Music. Ego ndakorana na iBreezy uyu One Way tukora ni Papayi indirimbo nziza hama ndayishira out. Ndinjira muri career ya music ndabona ati career ya music imeze ukuntu ifo ko mbanza kwanza kurokira gatoya kugira inze gutaruka neza nyene ndahabona. Ndamanza rero ndashiramo agapoze. Muri kwa gushiramo agapoze urazi turabantu tuba kandi ku isi turahura n'ibibazo bimwe na bimwe. Sinangura guhura rero n'ibibazo by'ubuzima bica pose ikiba ndende gusa sinari nifuza yuko iba ndende me son ndagarutse. Urabona yuko yomba ntanagarutse ubundi ngira ngo nyene nari guca ndabibabarira gusa ndagarutse. Wow. Muri famille yawe bavyakiriye gute umunsi bamenya ko uririmba? Bon, mu bisanzwe ukuntu tumeze ngaha novuga ini wacu sinigwenda navuga izina bo bazi yuko kuba umu artiste ari ibintu bikora babandi bacu babona
bazi yuko ubigiyemwo uba ugiye muri vya bindi rero nta muvyeyi n'umwe abonye umwana wiwe agiye muri ibi bintu amanze kwanza kugira ko ubwo ntagiye muri vya bindi ubwo natanguye vya bindi vy'aba oya navyo nyene mva na je barabugize ubwo bwoba ariko mu nyuma bavyakiriye neza baravuga ati bon gusa igikuru no kwiga manza wige ntibigusamaze zobikora nta kibazo ni waba wumva ko ukeneye gutera imbere muri ivyo right je mzee wanje ari cool na mere wanje agihari ari cool bara abantu bameze fresh ko nka mzee yarigeze kuba DJ mu boîte kiri umunyeshure yarigeze kuba avuza guitar mere ari umuntu aryoherwa sana ikirori abantu bose bari bamuzi bari babizi ko ari umuntu ari cool ukimubona gusana cyane ati mama gentil uriya mama lucky nuko rero jewe novuga ko famille itavyakiriye nabi bivanye kandi n'ukuntu nitwara na jewe aho ni sawa kuko iyo abavyeyi benshi usanga bumvise ko umwana wabo atanguye umwuga wo kuririmba nkuko babivuze kenshi cyane baravuga ati aho ugiye mu ngeso mbi kandi nabo barabitomboreye ko kuba batigeze batangura kubikubwira ivyo barabitomboreye ko cyane kuko si benshi kandi si kenshi batomboye ikintu utegekanya kuzokora imbere igiki mu myaka iri imbere raki azoba ageze jewe ofete sinkunda nkavye sinkunda gukavya ariko reka ndababwire yuko uyu munsi ndiko ndinvestisa muri iyi industry ndiko ndakora kugira ngo nzogere imbere natangaye ndabivuga ati bazobite njewe nzotera imbere abari amande yanje batera imbere igihugu gitera imbere na Afrika itera imbere kuko jewe music ndayifata nka business kandi nubwo jewe ntoyifata nka business music it's a business kandi business ikaze cyane ego yinjiza n'amahera menshi ego urumva rero niyo mpamvu naje mba nizeye ko uyu munsi ndi ngaha ariko ejo nzoba ndahandi hano kuko ndabikora nk'umwuga ego abakunzi baba barashobora kuba bariko bariyumvira ati none ikindi gikorwa tucitege ryari bon yaba ikindi gikorwa atagihari nari kubibabarira gusa kubera gihari reka naho nyene ndabibabarira je sinkunda ngo nkavye ngo nzoza ngo kuhaturira gusa reka je naco ndabibwirire ko nzoza na kizimyamoto je nzoza na kizimyamoto aho baturiye nimba barahaturiye ndahazimye hose niboneye kariya kotsi gasigara karaduga hejuru mpejeje kuzimya ce nimanukira none igiki catumye hagati y'ipapayi na roteti haba umwanya munini ya cyane haba ikibazo nyabaki abakunzi baba barashobora kuba bariko baravyiyumvira murashobora kubaha umuco kuri ico ego novuga ko na roteti sinari ngarutse nyene neza roteti nayo nyene yasohotse ntari mu bihe vyiza ariko abo twari twayikoranye barafashe decision baravuga ati barambara ati foko ija out ndavuga ati sawa ntaso reka ije out kuko naje ngomba nze ngaruke kandi n'ibindi bikorwa personally kuko roteti nafashemwo hofre sinovuga ngo n'umwanya munini kuko narakoze ndabona industry imeze gutya anye mu kirundi ciza nabo bavuga ngo kugira ngo usimbe neza manza kwitaza ndasubira inyuma ndavuga ati reka rero ngende kwitangura kugira nze nsimbe neza ndahabona bien ego rero mu kuza kwanje urumva ko nje na roteti nayifashemwo hofre murashobora nayo nyene kuyisanga kuri YouTube ntitwakoze clip twabaye turashirako lyrics ego ni lyrics niriko ushaka kuyisanga kuri YouTube kenjoyinga ni indirimbo itambitse fresh nari hakana numva bavuga ngo mu kirundi ngo weekend ngo ni roteti birashobora no kugufasha kwenjoyinga roteti neza genda rero muyenjoyinge muyumvirize munadusapoting urumva abakunzi bawe bitege ikintu c'umuriro imbere ni heza niko ushaka kuvuga jewe urumva
hariho nkunda kubibona kuri ba bandi sinirwa ndabavuga ariko nshaka kuvuga gacagira ngo yes nagira numva umenga nshaka kubabwira uko nicyo kintu kirenze gusa aca umenga noba nkabije je rero nanje ndi umwana mwiza sinkavya gusa vuba twumva tubona igikorwa ni nayo mpamvu nawe gusaba iki kiganiro uzoca uploading hakiri kare kubera igikorwa mva nicyasohoka utaraca uploadinga ntibizoba bigisosa cyane nk'uko byategerezwa murashobora kuduha akapera gatoya umva ko indirimbo nanjye zatangiye kuba nyinshi nditorera cyane courage kandi oya tangura ipapayi hama ucubwira na roteti je rero mu ipapayi ndayikunda yose sibyo wowe nawe ukunda yaba ariho ndirimba kubera je ndakunda ntange ibintu abakunzi banje bashaka niyo mpamvu ndavuga ati mugire comment mumbarira ati hajya ahantu wabigize fresh komerezaho aho nabigize fresh ati ajya ahantu sio sawa igitangura yeah. Every morning I wake up I see your face so turn on my mind even my laptop nakindi mbona tarukuteye buri joro ntubura no mu ndoto mbona ubwiza bwawe ijoro ntirica iyo udahari te amo baby girl let me rock your body te amo body girl let me touch your body you gonna let me touch your body reka mandanye na roteti ipapayi yanje iri hehe ndayihabwe iri joro mama roteti nyonga mpaka chini nagumije oya sindekura manika manura anika anua anika nipe maji nari ndazi niliwone usinile kolosi animongi kolosi nyene natadara vyomba na mwese je navyumvise antoka bakunzi ba Burundi Kingdom TV mugende kuri page ya Raki mugire j'aime ku ndirimbo utararaba kuri YouTube agenda irabe agira subscribe antoka yes bon ni gicyo ubwira abakunzi bacu ba Burundi Kingdom TV abakunzi ba Burundi Talent Show ni gicyo mwababwira abakunzi ba Burundi Kingdom TV reka kwanza nabwire ko studio ni ya bien studio ni nziza hariho n'utuntu namye mbona twanditse ngahe nyuma ngo ingabire yanje ihari kugira ikuze wawe urumva nimba ihangira ari rya Burundi Kingdom TV urumva ko ari ihangiro ryiza nimugire subscribe kuri YouTube channel y'iwabo munabakurikire ku ma Facebook Instagram n'ahandi barahari ego hanyuma Burundi Talent Show reka vuga ati we have the lucky kubera bambariye ngo nije mbaye umutumire wa mbere kare n'ikiganiro ducenda gitera umugisha kugira kigere kure je nzoryoherwa one day nitwisanga ahantu hamwe ntarinze kuvuga ari Burundi Talent Show kandi ego abakunzi ba Burundi Kingdom TV niki kiganiro ndakibatoye wow murakoze kuri publicity bakunzi ba Burundi Kingdom TV bakunzi ba Burundi Talent Show turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe kandi n'umutumire wacu turamushimira Raki merci beaucoup kuza kwitabira umutumire wacu reka nagenda bashimire cyane kuba mwanyizeye muzokwizere n'abandi hanyuma mukomeze mutureba modo supporting kugira ngo dushobore gushikana industry y'umuziki w'u Burundi kure cyane kubera ko jewe ndi mu bantu bamwe bizera yuko mu misi bigiye guhinduka kubera abasirikare turi benshi kandi turi ku rugamba ntitwicaye ego hanyuma
kanshimire Burundi Kingdom TV, Burundi Talent Show, kuba mwanyizeye jewe nka Lucky the Sunday, nongera ntumira abakunzi ba Burundi Kingdom TV, abakunzi ba Lucky the Sunday, ngo mubandanye mugenda mugire ama subscribe, yesa mudukurikirane hose, amazina ni yayandi nyene, kwa kundi kandi jewe ubundi ibintu byose nta gitima kibi mbameze neza. Wow. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV, Lucky the Sunday no muririmbyi abikora neza cyane kandi cyane, kandi no muririmbyi ariko araduga. Ku bantu bashobora kumushigikira murashaka kuja kuri page yiwe, abandi bashaka kumushigikira murashaka kumusanga inbox. Urashaka kubabwira amazina yawe ukoresha kuri Facebook, kuri Instagram bakazoja kuraba. Lucky the Sunday. Phoebe canke IG. Lucky the Sunday, YouTube channel, Facebook, IG, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest. Ni zose imbuga hafi nka zose amanagera bayarabiherereyemwe turiyo. Ndibaza mwavyumvise kandi turabashimiye cyane kandi cyane. Nimwibagire kugira subscribe, nimwibagire kugira like, nimwibagire kugira share, nimwibagire kugira na comment. Turahari ku bwanyu. Ikiganiro muko gitangura fyonde subscribe ugira ubandanye kuraba ibiganiro vyacu. Turabakunda cyane. Mwari kumwe na Queen Dada Darlene muri Burundi Kingdom TV mu kiganiro Burundi Talent Show. Turabashimiye cyane. Imana ibazigame. Ivyo muri mwo vyose turabakunda cyane. Bye.